umuhizi ariko araboroga kandi afise n'umunyinshi. Ndahiriwe kuko mfise iwacu, aho niho tuzogerera, tubikiwe bwo butunzi bwacu. Jewe mwene Sojanje Manirambona ndabaramukije mwebwe mwese mu nyumba n'amahoro y'Imana bane namwe mwese. Nagira nce kumayanga kuby'umunsi uhambaye uhoraho wo kugaruka kugaragaza ibyikinze no guca amateka ku batamwumviye bakamutera ibitugu atabanka. N'umunsi uhambaye uhoraho uri hafi. Umunsi uhambaye uhoraho uri hafi. N'umunsi amasinzi yose adosagaza imbere ya Segaba. N'umunsi w'ubuzinzi nani kubiziziwe na wa mwati Satani bazirikishije amajambo y'uruhendo bagahindukiranira mu byaha. Gira umubabaro n'agahinda kenshi bitobura guhindira mu mutima ndabyo mwitsi ngasanga imisoro y'imisonga idasinziriye isomborokejwe. Yamarika bigiye kutosira ibangwa munsi y'ibirane bya Rurema kandi yari yaratumiriwe ubuntu butangaje bwo kuzicara iburyo bwiwe. Mbega umunsi uhambaye, no murande guturika ngosemerane ntuntu jana amajyanye nyuma yahinduwe amajyambere mu isi kandi uwo munsi usamiranye ku bicu. Kana ntabwo haruka rwakebe bijoro ariko noneho rukitakita ruje gukesha mu miziki y'ibiziriza nyirakazira ubuzima bwabo, aho borikesheje mu gusenga basaba kuzobaho ibihe n'ibihe. Si ibyo byonyine, amajyambere ya kino gihari yajewe nita amajyanye kuko yajakaje benshi bakaja kure ya jambo ukuri. Jewe njana mu cumba c'amarira n'amaganya kubw'inyambaro mbimbi z'aba kino gihe. Harabigeme bagorotse n'abamama bamamaye bamamajuna y'amajipajakazi umuntu mu kumwerekana basi imbere ya bene umurango babona. Aho kwambara izibakwiye zigera ku birenge, izo nanje ndazibonye ndazita za Yesu n'ushime kuko zimuhesha ishime mu mashinga. Mbega umunsi uteye ubwoba, nimundeka nicurikira ncuri ntimba n'umubabaro kuko uyo munsi uhambaye uja waka nkitanura ngo utongora abibona bose n'inkozi z'ibibi. Ugiye kuza abahambaye bakino gihe bazohungira mu bitandara binini by'amabuye ngo bihishe uguhinda guhambaye kuwo munsi. Yamara bizobishura bitisibyo mutiza izina ry'uhoraho ngo murazindutse kutwazambira tutagira iyo tubajana abasha. Ico gihe ndabamara bamaze gukora ibyaha bazokubitira hirya no hino barondera aho bokwihisha. Yamara bizobishura bitisibyo mutiza izina ry'uhoraho ngo murazindutse kutwazambira tutagira iyo tubajana abasha. Bazoyerera batagira iyo bajana iyo bava nk'inzengaruzi kuko batizeye inzira izira kuzimiza ariyo Yesu Kristo w'inzira no kuri n'ubugingo. Ewe munsi uri hano, nimundeke nicurikira ncuri nimba n'umubabaro kuba kino gihe bahiganirwa gutikiza amasinzi y'inzoya z'abamarayika b'Imana mu buryo bwo gukoroza inda. Hari abaganga ngera ko nkagira umubabaro mu mutima kuko amabanga bahawe bayahinduye kuba babitumwa ko mu bikorwa bibi nk'ivyo bigayitse. Ese icompa bakirimbura kuko imburi bashika ku imisi yose bakabakarorekeza nk'abo mu gihe cya Farawo umwami wa Egiputa. Ese icompa tutiyandiwe wicanye coba carashika ukihana na yahandi ho tujya twanya twibereye muri paradizo y'Imana. Tugiye kuzana n'umwami baganza guca imanza hatamu nazoro nkahungira mu bavuzi cyane iki coba ciza nuko wo kwihana bicitwa uyu munsi. Ewe munsi uri hano, nimundeke ndirandizwa n'ivyuwo munsi uhambaye ugiye kumururazi kuri benshi bishimisi. Ico gihe kandi n'abatunzi iby'isi badafise Yesu bazoburayo bacira nayo bamira. Ngici gihe amahera azohera akabihe kuko bazoyasanzaza mu mabarabara bayatakumwikomo bati iyo tobo wowe simba mbonye ayo mbonye iyo menya nkihana amahano nkaya ntayo mba mbonye. Bazobona amarushwa menshi kuko benshi bazishira ibikoko ngo bibajye barabe ko bokuri ugenda guhambaye kuwo munsi mugabo ntibizobaraba. Mbega umunsi udasanzwe, nakongera umubabaro kuri abo bose bagiye kubona ibarabara buriwe bakanka kumvira imburi.
ndi n'abandi ndira indirimbo yandika bagacura nimba kuko mbabazwa n'imiruho baruhiye ubusa. Abo nabo n'abasenzi basenze mu bugeragezo ibyabo bizomenyekana amahanga akabyibonera. Nakimbabaza nk'iminsi bamaze inzara n'inyota izo mfungurwa zabo, ariko bakaba bagiye kubwirwa ngo mbiraho simbazi. Sabo bonyene, hari n'abajenama abakristo n'abakozi bari barikokoye mu gukora, ariko bakaba bakoreye ubusa kuko babangikanije. Yesu imidugo baduganye indugumbi izuba n'imvura biri ku mitwe baja mu bikorane no gukorera Imana. Ubona iyo batuma bareka guca mu nzira zibiri zananiye ifisi bagatumbera Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimwumve ijambo ry'Uhoraho yamwe abantu mwese bo mu mfuruka zine z'isi. Uku ni kuba yagize ngo umunyabyaha azobona ibarakana azomererwa nabi kuko azogererwa ingoro y'iby'amaboko yiwe yakoze. Mbega uzogeza ryari kuzangatanga mu bizira byazaniye akazira abazungu n'abirabure bakirabura imitima mabi ya Satani agasemberezwa. Uhoraho ko yabahamagaye mukagamagaza mukanya inama zibo zose z'inzira ziroranye mukanga kwitaba ijwi ryiwe, ngo nuko nawe azobatwengera mwijigi igihe cyo guhana gishitse kandi azobitamba ku mubyimba agatengo kabafashe. Aho niho muzomutakambira imbabazi zaheze muzomurondera ubudahumeka mutakimubona. Reka ariko ngira inama ngira akamaro banyumvise umunsi ngira ngo wogire ubwo buntu nagira ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iyo Mana mbabwira ni inyamahoro kandi ijwi ryayo uryumvise akaryumvira Imana imugirira neza. Yesu ico mukitatura kuko nta kindi iyo Mana ikugomba ko kiretse ico mbere imbere yayo ukomeye amaje ntibakubitako kiretse ko atsindanishijwe ibibi bikibagirwa. Yesu ico mugahindukira Uhoraho ukihana kuko abiyayo tubitabahirwaho bukera uwo mwami yimye ingoma. Upfuka ibigabi bitanyo byiwe ntazoronka umugisha ariko ubyihana kabire kazogirwa ikigomwa n'Imana nzima. Uhanurwa kesha kagama ikizoza azopfuna kuko gitumbuka atagira gitabara kuko atimenye igihe yagendewemo n'umwami Imana. Ibyo urabikora nayo igahora ukiyumvira ko iwanye nawe rwose ariko izoguhana byose bishitse imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nshuti yanje, ubucana yandi ntiwumva aya majambo yose ngo wihumuruze uti nzoba amahoro nawe mfuko ngenze nakora ibihaye no kugomba kwanje. Nta mahoro ku munyabyaha ni kuhora hagize. Je byanka mvuga imvuga ijana n'induru zo bumpinyuta kuko abivuza zirakubesha. Ababizi neza nabo mu gihe cya Farawo babifashe menegwe bakibonerako. Ndababazwa n'abantu bariko baringingi gukintu kiza cy'agaciro nico bakigira basinda bibazwa kandi ryavuze rigiye gutaha Imana ikimara ishavu. Ewe byizigira bagutaye bagiye kumaramara bari Imana Mariya n'amaganye no kujyana insya za meyo za misi yose. Ngo amajambo n'amagororwa kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Reka mbwira umugororotsi ko azomererwa neza kandi azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Umugororotsi niyijandajandira atari ijo ijambo kuko azomererwa neza kandi azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Rema nuzori marima mugororotsi kuko ntibizohereraho. Uhoraho azohemba abakoze batiziganya bagasangwa atagasembwa bafise kuko bamesuje impuzu zabo amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana. Ico gihe azobahamagara abaherezi uburyo bwiwe babwira ati nimuze mwebwe mwese abo data yahezagiye. Azokenyera abicaza abazimana inzimano y'akatabonetse abayobotse bateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Azokenyera abicaza abazimana inzimano y'akatabonetse abayobotse bateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abagororotsi bazoba bami n'abaherezi atamibabaro gupfuna gupfisha izobikiriwe atakugwana no kugwaza kuzoba kuriho. Ngiyi ingoma itagira ingorane ngereko ngayiganirwa kuzoyibako kuko izo mw'isi zozo zama zigenda zikurana ukaboko dutacu bimariye. Ariko kuri yo buzoba ubwami bw'umugisha n'amahoro ku ngoma ya Mesiya. Mbega nobuzwa niki kubivuga kandi atakubongozwa no gukukuruka bizoba ku ngoma ya Mesiya nko mw'isi. Bazohangama ibihe n'ibihara abahinga babaherezi b'Uhoraho. Ariko nubwo biruko ndabona nkaburuko ngira nibutsa amasinzi murezi yazirikiye ku kiziriko ngo bazohomba ivyo vyiza vyakatabonetse. Benshi bazirikiye ku kiziriko citwa busambanyi ngo basosere gusumba isukari n'ikimamara c'ubuki bw'umutsama. Abandi nabo yabazirikiye ku kiziriko c'amaronko n'amacakubiri abacanishamwe n'abavandimwe ho gukundana no gusangira akabisi n'agahiye. Hari n'abandi yamenya amaso y'imwemu ngo nibaraba baraba imboyongo ariko barambabaza uko baraba imboyongo ivy'ingoma yanye n'ingabo kandi agiye kugaruka. Reka ariko mbagira inama se nshuti zanje bene mama ngo muhinduke bene data dusangira ibyasezeranwe. Iyo nama mbagira ni nyamahoro kuyigiriwe ntagamagaze ngo agame kizosi.
ubindusha n'umushinga ntahe murinzi w'imbohe yayigiriwe na Paulo na Sila agasanga itanga amahoro n'ubugingo. Iyo nayo si yindi ni ukwizera umwami Yesu ukabona gukira hamwe nabo mutawe bose, maze inzambi ivuze ukazosanganira umwami mu bicu wambaye kugororoka. Ngwino rero mwebwe mwese abananiwe n'abaremerewe n'ibyaha arabaruhura baha amahoro no guhumuriza. Ngwino murondera uhoraho mubona kiboneka mu mwambazi imbabazi ziwe zigitangwa ku buntu. Oya ngwino reka mwinginga wa musambanyi wasinzikariye mu by'isi ngusanga Yesu agusomora izo nguma zawe zose utegembana. Uwo niwe muganga w'abaganga atanga amahoro mu mitima yasinzikajwe n'ibyaha. Yitwa Kibirenge cya byose kuko yavura nta pupaza bapfiriye bambarira ku ngovu. Oya ngwino mwaba benshi mwabasuma nabibona abagabo n'abagore imboga zirashakwa cyati kazi mu mwama bagiriye neza. Yesu icoma imitima ya bene Burundi ikunga ubumwe n'umwami wadimaza amahoro agahanga mu mitima yabo. Reka nisoze ivyuwo munsi mbwira umugorozi ngo akomere kwibanga kuko ingororano yiwe nziza iri hafi nk'izuru n'umunwa. Umunyabyaha nawe nashishikaraga bitagenda batewe cyane imbere ya jambo w'ukuri. Ndakarabya amaraso yiwe ntakamurikirana kuko ico namutume ko ndagishikitewe n'umurango barorera. Ndabike abantu ye mwandanga zitari imbaganira ngo tudoswe gutezo ijambo databuta tinyemere kumukira mu bugingo. Atari uko nawe tuzosubira isi kuri wa musi databuta goto yabamukoreye mu mwemu n'umurango. Yari jabye mbane rambo ndereka bamenyesha iby'umunsi uhambaye uhora.